uko ibintu byifashe kuri no saha bagende bicare babimenye bati urukiza rw'iki gihugu urupfu rw'iki gihugu riminwe yacu kandi ko Imana izoyibabaza anju aho rero kuri w'igihugu anyumve umutwara umugambwe anyumve urukiza urupfu rw'Uburundi ruminwe yabo nyene bazovyifatamwo Imana kandi izoyibabaza imvugo bintu ni sawa turi muntu ze kuyeyembereza ko abantu ariko baramererwa naye bagira iki mvugo ya politike irakwiye d'abord namo no guhagarara ibintu ko biri ibintu ntivyifashe neza mpeje kubidekiriva mu by'ubutunzi niki aho rero bavyumve temeye kugwaye none uzokira gute bya bindi amajwi turafise ubu turikwije turagize gute ubu iyo nzira izoshika ugira gatatu kumenya ko bo bonyene batarondeye ivyimiro vy'abandi andehoro di systeme nibishoboka bamenye bonyene bagiye kwiyagurira mu rya mugabo wonyene ntibikunda cyo gatatu je ndababwiye nukwemera ibintu bimwe bimwe yuko ari intambara ntugende kwiyumvira ngo za vision situation y'ibitoyi kimeze tureke kurota ibibazo by'amadovize ngene ibintu byifashe muri guverinoma bikimeze uko iturote ngo vision oya tureke kurota ibyo kunda imyaka 5 irangiye umukuru w'igihugu ahari wahari arongoye Uburundi hama twegere twarigeze ya agatabo twanditse twafite none yogenda go tubwira igihugu ishobora kuzakira genda kicishira imbere mwarabonye yacu kandi araciye imisi nabo nyene twarakamura iki urumva mwarete ku mwaka utashe avuga twati mbega ibintu bito bijya mu ngiro gute bwa mbere rero muribuka ko igihe yaza hariho ibintu bikomeye byavuga ati umufuko wose uronka amafaranga umwe wose usanzwe kwari kurwanya ubukene no guteza imbere ubutunzi kandi nizo ngorane zari zihanze cyane abarundi ubu rero tatuvuga tuti mbega none ubu byifashe gute icyo gihe mu 2020 gushika no munsi twebwe rero nk'abahinga rero bakurikirana ibintu hafi dukoresha kujya kwireta cy'umunyeshuri tuja muri kuru ati mu biharuro ufisangahe shimi ufisangahe geography ufisangahe tuja muri bya bindi by'ibisho ngo ni hibi oya agirikiri gifaransa cyo gita ufisangahe urumva rero twena dongo ntafatira ku bintu birenga nka 10 mbere byegera 10 mba ndayifashe nk'amakuru nk'umuntu afise amakuru 10 ugira urabe amanota yarose donc ngereza ikintu cyambere ubanza gushira mu by'ubutunzi ngene byagenda n'ibiciro inflation yo niyo indicateur yambe niyo niyo indicateur yambe urumva ico gihe yari hagati y'umunani kwijana na 10 donc hagati ya 8 na 10 sip yari inflation ubu ni 40 kwijana urumva ho ico cigwa sawa réserve de champ amahera ari mu bubiko bw'igihugu y'amadovize yari ukwezi n'igice no byatuma ukwezi n'igice tubishora kuba amezi abiri gute ubu turi ku ndwi zibiri ico cigwa urumva si sawa todo shanje yagiye ifaranga ryagira itagaciro cyane
mu guta agaciro byarabaye nka hafi inshuro 250 nico ni sawa si sawa. Ibijanye n'ibitoro byagomba bibura gusuma, ico n'ikindi cigwa. Ubugira gatanu andetema amadeni yari hafi 40% y'umwimbu mu gihugu, ubu ni hafi 60%, 50 n'ibindi hafi 60. Amashirahamwe ya leta azasusumwe zabona atera n'izindi ateragira ibibazo gusumba na Brarudi yari shirahamwe tuzi ko rikomeye ibibazo rigezemwo bitagishobora guha ibinyobwa gukora neza ngo rigire iko twari twimeze. Umuntu arifuza ka Musteri yahoranywa akaryoshe umugani ukaza ugakura no hanze kuko kagiye muri Kongo aba bagashaka kukarangura muri Kongo kakagaruka bindi ku ibijanye no gusubiramwo amabarabara yarahari muri karasaza ikibazo investissement ibihugu bija mu bintu byo kugwiza umwimbu niyo habaye revision budgetaire usanga bitera bigabanuka amahera ajamwo. Abafasha Uburundi najya bafashisha Uburundi nayo mu bijanye n'amaproje atera agabanuka. Muri bya bisata bishobora gutuma umwimbu ugwira, uburimyi n'ubworozi uravye ibiciro y'ibiribwa bikwiye ku mwimbu uri mu gihugu. Umwavu umuntu ashobora gutangwa kuri umwavu mu kwicenda akawuronka ukarinda ashika n'ubu atarawuronka. Mugabo amahera yagiye muri subvention y'umwavu angana gutya. Ubutare byamanya gahiye turabona ico biri kubingiriza igihugu n'amahera buvamo menye yaciye. Barukera rugendo tourisme ingenzi zigendera Uburundi n'ubu turi inyuma. Ikawa no gushoka hanze biragorana nanke yabaye no gushoka hanze biragorana. Ikawa ugasanga niko cyo gupoma ikawa kuzana umwavu wayo n'ibiki wapi ibintu byabakera kugira umwimbu w'ikawa wiyongera. Bijanye na todo croissance uvuze ati vision 2040 girya ijya ntumbero twishikiye umwimbu wo kuyongera 15%, 15% abahinga muga turacari kuri gatatu gashobora kungana gashobora kuba n'ingene abantu biyongera mu gihugu bishobora gutuma n'uwo mwimbu udashobora kuboneka. Ibyubuke by'abakenere todo Prometeo urumva ibiciro bimaze kwiyongera n'ibiki ico gihe hari munsi ya 70% gato uri hafi 75% abarundi Kenya. Ugiye nk'ibyo byo kugwanya ibiturire by'intwari bereye bimwe bya déclaration de bien byarabaye umugani. Conflit d'intérêt muri administration iguma kuvuga bya binda ba administratif ari bo badandaza bakora ibintu byose byamaze gucangana ukabura leta hiri ibyo dahana. Ugiye muri sociale bijanye na sociale nk'ibintu by'amaretraite kozi ba leta babona ingene byabaye ingorane umugani birango bamwe bagenda gihuti babemere biri ikibazo. Agashomeri mu gwaruka urabona ugwaruka ubunyi uva mu gihugu wiruka ruja hanze gukora les opportunités d'affaires. Amagara y'abantu ajibye by'abaganga ingene bagenda hanze bagenda gutebabura imiti kuzimba kw'imiti amaserivisi yo kwa muganga iby'indero ni education ifatira kuri formation scientifique isubira inyuma. Ikindi kiriko kirabaza rero jewe ndiko ndavuga ko kirasubira inyuma ni instrumentalisation de la jeunesse muri politique. Kije rero gusongera isibe ikintu tugiye kiramariye
hariho formation scientifique iyo usanga nivo y'abana higeze twese turabibona hajemo instrumentalisation politique ibi byuka abana batamuza muri politike mu migambwe muki nukuri basha bye kundero y'ugwaruka na moralité yo gukora no kugira les valeurs basha aho vraiment ubu ho wawango hagira sero ku byama service militaire obligatoire umva aho vraiment jewe tiko dutaka aho barahagabira kuko ugwaruka arashobora gusubira we rero ngene novuga nyishu ibyo muri politike siniwe ndabivuga ko ndabivuga ndiko ndabivuga muri solution ko twe mu by'ubutunzi politike tuyivuga nyene influence by'ubutunzi twinjira ngo politike ni gute politike iri kironone by'ubutunzi ko mu facteur ko twe tuyaborda okay inyishu twe tubona ni ifatira ku bintu bitanu Yadere bitandatu ubwa mbere ni conscience ya leta n'umugango uri kubitegeka conscience ni banyumve aho bari bamenye ko kuri nsa ku bintu byifashe urukiza rw'Uburundi urupfu rw'Uburundi ruri mu minwe yabo aho uko ibintu byifashe kuri no saha bagende bicare babimenye bati urukiza rw'iki gihugu urupfu rw'iki gihugu ruri mu minwe yacu kandi ko Imana izoyibabaza anju aho rero kuri w'igihugu anyumve umutwara umugambwe anyumve urukiza urupfu rw'Uburundi ruri mu minwe yabo nyene bazovyifatamwo Imana kandi izoyibabaza 2 nuko kwaccepte ko ibintu biriko bitameze neza imvugo bintu ni sawa turi muntu uze kuyeyembereza ko abantu ariko baramerwa naye bagira iki byamvugo ya politike irakwiye d'abord nabo no guhagarara ibintu ko biri ibintu ntivyifashe neza mpeje kubidekiriva mu by'ubutunzi niki aho rero bavyumve uko utamaze utemeye kugwaye none uzokira gute bya bindi amajwi turafise ubu turikwije turagize gute ubu iyo nzira izoshika ugira gatatu kumenya ko bo bonyene batarondeye ivyimiro vy'abandi ande oro di systeme nibishoboka bamenye bonyene bagiye kwiyagurira mu rya mugabo bonyene ntibikunda cyo gatatu je ndababwiye shakane nukwemera ibintu bimwe bimwe yuko ari intambara ntugende kwiyumvira ngo za vision situation y'ibitoyi kimeze tureke kurota ibibazo by'amadovize ngene ibintu byifashe muri guverinoma bikimeze uko iturote ngo vision oya tureke kurota ibyo kunda hariho rero resilience ibibazo bita irusha izo pilier rero nizi ikurikira bice bigira pilier inkingi ya mbere reforme macroeconomique ico kirangora gusigura mu kirundi mugabo mba ndakibona mugabo mu kirundi kikangora no kuvuga amahinduka mu by'ingene ubutunzi bwifashe ibi by'amadovize ngene bikora amakora atozwa gute politique monétaire yo muri BRB imeze gute ivyo kenshi ni ibintu bivugwa mu bahinga mugabo umuntu aca byumva
kumva yuko dualité des échanges kingana gutya iby'amakori bikimeze uku sinzi ngeno bisigura iyi politiki y'amafaranga ituma ifaranga ry'Uburundi rita agaciro ikimeze uku ndabe nk'akarorero muri politiki macroeconomique ni ukuntu par exemple wagura amadepanse ukadepansa kubyumva ugacubona yuko umengo umukura amahera muri berbe ngo finance development atacafatiye ku gafata ko ari nka moyen yo finance ura masse monétaire explose watubira bijya masse monétaire M1 explose bayita agrega M1 kandi ugiye ukara mu mashifu uko masse monétaire yongeye biri ampare na inflation mu Burundi kuko abantu hari kugwiza umwimbu bavuga bati oya okay nimba yabuze duhe muri berbe duhe ubutunzi nushobora gufatira ku mafaranga atacafatiye ko avuye yakozwe yinjiye mu gihugu canke byo gutoza amakuru ugasanga abagwiza turunga amakuru nagasakisa kintu biriko biragaragaza ugasanga ahubwo hagutuma bakora bisubiye inyuma ikindi ni environnement des affaires liberté économique abantu bakore ibintu byo kabanye politique baca bivanga mu gukora environnement des affaires bwira secteur privé kore mugabo usanga ari bo baje imbere nitwe turabadandaza turibi amategeko ntakurikizwe kingirwa n'ubutungane liberté économique harajamwo n'umugambwe kugira uronke isoko kugira ugira iki ibintu nyene by'akajagari kabisa kugira nk'amadovize akaronka bakayabandi bakayabura kugira nse de royale bakaronka za exoneration abandi ntibazironke bakaronka impusha zo gukora abandi bakazibura muri ibi kotizaya kotizibi utakotizibi turi kumwe wamugwiza tungawe genda abagwiza tunga bo hanze bashikira bagasanga nyene ibintu byifashe muri macroeconomie chaka yindi nkingi ni coopération internationale naho nyene babimenye kutaja muri coopération internationale Dovate immobilier zinjire ari multilateral y'amabanki mondiale amabada basaba ama reforme kugira igihugu kironke shakura ibindi bihugu byo muri akarira amahera biro nka banki mondiale y'ibihugu amahera ashira muri RDC none desinka kuri mu Rwanda mukara amahera muri RDC amahera banki mondiale ishira muri Tanzania amahera banki mondiale ishira mu Buganda mu Rwanda ugashora ayaza Umurundi uko n'igihugu cyawe ukora namusozi pourquoi kubiki abandi bari kwaro muri coopération amahera arindiri wabo natwe mugashaka kudutekera ngo ikingo turi kwije turagize gute Lakini usanga amadovize atijima usanga rero muri yanze batiko turakora nkene ko ndabwo byanzura n'amama kweko n'ibitari byafetsa nk'ibyo kuvuga ngo n'amadovize ngo yamahoyenije ngo n'ibiki ngo hari amabanki commerciale ngo nasubire muri Biri gouvernance rite contre la corruption by'ibituri ibi byo none ibi bitakorewe ko igihugu cyose yindi nkingi ikomeye ni ya senisema ekwezi nk'irite kontera kuri ngo ibiciye wewe nyimba ari nizo nzo gudosanga kuva kuri nde mustanteri kuri nde bose bari mu kodarazi byo nyine bashe bakati bose bari kodarazi byo nyine ariko banigana ni bya bitu umuntu ariko akoresha son pouvoir public
mu kugira sita abandi kamikini asenisima et cohesion sociale asenisima politique kugerageza yuko abarundi batama mu njyane bategwa n'amatora cyangwa bategwa n'ibindi injya amazi aho zadushikaye impunzi hanze iki guterana imiragwe cohesion sociale so kuvuga ngo abantu bose ko bacitse bari mu mugambi ngo uri ku butegetsi oya isi yo cohesion no kuba abantu bundi ko mu butandukane bwabo bagiye hamwe barabona iri essentiel iterambere ry'igihugu wenda kubashira ngo ni muze ko tuje mu mugambi w'umwoya n'ubundi bagiye baje mu mugambi watawujamwe n'intugu tabatera nayo bose baterana intugu n'ubundi namakura canka aja mu mugambi nta gihe bagihindutse yabemede kura mu mugambwe zijamwe kamikindi retwa ko ca binama yihuta de force vive itanye nitumye ndayise force vive ko bacava ngo niwe ngo sini ngo ni inama ngo y'abanyepolitike ngo bimbera ngene les forces vive no kuvuga ari politike nshabye iki kuya tugire feuille de route toro papuro rw'inzira duterere taho ko feuille de route igihugu cuva mu kaga ku butunzi n'ibiki byose na politike feuille de route inama d'urgence ibi by'ibitoro bibura gute c'est pas compréhensible un petit pays comme Rw'Uburundi so barabara make imiduga mike muri akarere iburi gitoro de façon viagero hari ibibazo bindi nkanda kwishuye namaze kugira ko politique fiscale sinayifite reforme nyinshi deziraho ni environnement macroéconomique umva abagwiza tunga mu Burundi bariko bakora nawo muri Kongo mugabo l'environnement macroéconomique mu Burundi irababoshe shurayo iyo rero ahubwo bati l'environnement macroéconomique ikibazo kirara urumva sincarije muri Kongo ni environnement macroéconomique ndakubwiye ayo ma réforme courageuse rero niyo dushaka kugira n'abagwiza tunga abarundi bace boroherwa nk'aba politique budgétaire kubera ki amarose tari menshi agira koriki priorité nizi umba bari bagira ko politique budgétaire na politique fiscale ari ibintu bipeza mu by'ubutunzi kuvuga ngo palais des arts bagira bayihera baye de la tempo ni ikintu mbona nawe kitari kubazwa muri intuzeyi nano inkwavu zije kororerwa hamwe gisagara gaha inkwavu baza kuzora daro centre ville ibyo je ndangira ibyo je navyo sino aro bikori tubahashira basi animeble centre y'ubushakashatsi ku by'inkwavu je comprendre akuvuga ngo n'inkwavu turadisha ko ziriko zirishiriza Gazoja ariko arisha inkwavu ubwatsi burengara hajya mu byoya inyo ajya kwe n'inyubakwa daira ajya kwe inyubakwa beaucoup plus nziza yakira abantu ishariza igisagara ivyo wari uri karavyumvira ivyo nateshwa ati hanyuma uyu wa kabiri avuze ngo nawe ibiki ngo ngo Perezida Republique ngo rencontre ngwiki bija nakubwiye yuko twanditse igitabo wakimuhaye kandi nakimuhaye ame yewe nayishanje ibyo rero ntibyakazi kanje baragakoze no kumwandikira ndasura kumwandikira kandi akansubiza umva akazi kanje baragakoze twe tujejwe guhadura izo mpanuro ico zikoza wewe mugabo je nazikoze nkaziguha tukavugana nkumva ko nazikubwiye akazi kanje nagakoze wewe rero Imana yahaye ati shira mu ngiro kizabarundi je n'uzobibazwa sije muga ico nkora nagikoze ko nakubari ati nyabona byogenda uko urumva rero warakibajije niyo be intuze no Berix nishura yumvise
turavuga no kwandika no mwandiki haragusubiza ibi nimeze bibenze ko yego ngo mbere cya gatatu icya gatatu yari yavuze ngo bitage we nakubwiye nti ni nka ku none wewe uronse 40% muri matematike umva ko ari byo watoye ntabyo watoye none wari byo watoye nyine juste mugabo ufise sheke kutamenye ngo urumva ngo ari watoye ikibi watoye 2-3 byiza wabitoye mugabo ufise umva rero ya ma question yako nuva kuya nakubwiye ni ku urashobora kuronkana 45% bafatira kuri senkani menya mugabo urafise ibyo wato yaro nishuriro nawe kuvangu yini nama urumva ibi amana mushaka kuvuga ko areke kuba none haho kurikira iki gudohore umwe wese agumo kwiwe ibikunda nizi nama nyine zibazi itabaye ikagice byagiva ngo umusaba n'iyinda none uwo cugira gute turi ziguma akazi umva nje twabanje kuvuga tuti gira conscience d'abord none ubona iyi nama nta mu marokomanazo ntayisabye ubwanyu conscience urabona ko igihugu ari buzokiza cyangwa ukacica urabona ko abandi bakeneye gutera ibyiyumviro gira iyo conscience uremera ko ibintu bitagenda erega amarokomandasi araba hierarchize umaze kubere yamira rero tumakoro ya nama ndi conscience ari byo zogikiza cyangwa nkacica kandi ndemera ko kize hari kandi bimwe bitagenda neza kandi ibi bidahindutse bidukira seme yatubwiye nuko bimeze piriye niza inama turaba iga ni irarshi mbwasi ni none inama naho itabaye mwe wese hacaba silence mware mwe mwusura kubaza ibibazo muhera musubira guhera umva yo ni kibazo